Em, amahoro y'Imana bane namwe. Amahoro y'Imana bane namwe. Hano hariho ibyo turiko turagomba kuganira tonze turabe ko bikora ko bicamwo, hanyuma tuvuganira ico turagomba kuganira, reka ndabe ko buriko biracamwo. Hari ikintu ngomba hano gito mu mwanya muto atari munini, umwana atari munini, ngomba kubaganiriza ngaha. Hari umuntu agomba kwakira, hari umuntu nashaka kwakira hano, cane cane tuganire gato. Uno muntu we agomba kwakira ngaha bino kandi yari umuntu w'umumaro ntari bwigere nzana ngaha, niwe nashaka kuzana ngaha. Hari umuntu w'umumaro nashaka kuzana ngaha, ndabe kaza. Simbizi ko bimushobokera ngaha, bitamushobokeye nza kuba mpomvye. Sindamubona, ndamutegereje, sindamubona. Hari umuntu ndakunda kwakira ngaha, igitekerezo aragombye gutanga, ndiko ndaraba ko ari hari yaza yabagize neza, kandi yaza yabagize neza. Amahoro cane, amahoro cane. Hano ndiko ndamuraba kugira ngo azemwo, simbizi, simubona ndiko ndamuraba nimba ari hano nasabe, sindamubona, ariko ndiko ndamushaka aze ngaho. Yari umuntu w'umumaro kandi ntabwo twashaka guteba cane, twagomba kubanguza. Mumbabarire ndiko ndamurindira kugira ngo yinjire. Mumbabarire ndiko ndaraba kugira ngo yinjire. Ntabwo mbona uno muntu, kandi yari umuntu w'umumaro, yari umuntu w'akamaro hano. Ndiko ndabona ngo abangutse, ndaramwandikiye hano abangutse bonje bitagiyemo ndabifuta. Ndakeka ko bwiya bicamo. Woshobora kwemeza narungitse saba ko no wojako. Woshobora kuvyemeza. Okay, good. Amahoro, batwumva? Amahoro Chimamanda, uranyumva? Ndakumva cyane. Ubundi hano tuganire twumvana. Ndakeka ko buri muntu wese hano ntabwo tugiye guteba kubera hari ibintu twari turimo byinshi. Aro? Ariko turabanje kuguha ikaze. Yego, murakoze cyane. Woshobora kwanza kwibwira bari kuradukurikirana amazina yawe n'uwari we? Je nitwa Karyenda. Nkaba ndumukuru w'umuhari Pan-Africa Komeza Amahoro, nkuko mubona ino page ibivuga. Nkaba ndumurevolutionnaire ariko agwanya intera hamwe mu Burundi aho ziri hose. Yego, ikindi naco nuko turiko turagwanya n'abantu bose bazishigikiye, no kuvuga CNDD FDD aho iri hose n'ivyo iriko irakora byose nabo. Notama nk'isoko rihejeje gusha mu kanya gaheze ryo kwa Siyoni. Okay, ariko mukaba mushaka kuvugaho umuherere? Imahama, ndi Mahama mu Rwanda, ndi Mahama muri mu kambi y'impunzi. Kubera ko bagiye Mahama? Kubera je ndi mu bagize manifestation muri 2015. Contre manda ya gatatu, kandi twari tubyemerewe kubikora. Kubera ko bayigize? Kubera nkuru nziza yarafashe manda ya gatatu atabyemerewe n'ibwirizwa shingiro. Twariko dukingira amategeko y'ibwirizwa shingiro. Kandi tugize amaboko
atanumwe duteye ubwoba, atanumwe tugiriye nabi, twaduza amaboko hejuru. Bavuga yuko ijya mbere katari yatowe n'abanyagihugu, ko abanyagihugu bamutoye inshuro zibiri. Mu bwirizwa nshingiro urashobora kuraba amategeko yanditse, handitse yuko umuperezida adatwara akarenga kabiri. Uko uba watowe kose ntushobora gutwara akarenga kabiri. Bijya byari rya gatatu rero. Okay, iyo uvuze ngo revolution yanyu muri mwo ni iki? Niyo ukoze ibitekerezo by'abantu cyangwa niyo gukoresha amasaso ni iki? Oya, by'amasaso bazubishira hariya ni y'ubwonko, kuko abarundi benshi barasinziriye Chimamanda. Abarundi benshi ntibashobora kuvuga, abarundi benshi ntibashobora no kugira naho boserura iciyumviro, kubera hariho amaso ari hejuru yabo ashobora kuca bamerera nabi. Twebwe rero turi ngaha kugira tubwire abarundi bose yuko tutagitinya, ntitugitinya kuvugisha ukuri, ntitugitinya kwanka kuvuga ukuri, kuko ukuri kuraca mu ziko kandi ntigusha. Uko bizogenda kose, naho umuntu azopfa, upfuye uzira ukuri, ugo n'urupfu rwiza. Upfuye uzira ukuri n'urupfu rwiza cyane. Rwagasore yapfuye apfira ukuri. Twese turacamwibuka gushika n'ubu. Sukuvuga ko yatangiye ubuzima busa. Ariko hariho abandi bajejwe gukuraho ubuzima bw'abandi kubera baseruye iciyumviro. Hariho abajejwe gukubita abashinga amateka bakaca bavuga ngo baborewe. Hari abajejwe guturira amasoko kugira yandi abandi bubatse baronka amatungo yabo bashobore kuca bafata abandi, abo bandi bace baza kuba muri ayo masoko mashasha. Ivyo byose ni ibintu biba kandi biriko biba igihugu kiri ngaha kibona. Isoko rya Bujumbura ryarahiye haciye imyaka 13, imiryango yabuze amaduka yabo gushika n'ubu barabasubiza, baragira ico babahaye. Ariko utaraja kuvyisoko niyo mpamvu nakurondeye hano kuko ejo bundi hari ibintu bari wabuze kuvyisoko twatubone jo ivyisoko biratanguye guca. Ushobora kuja ku muriri kubera iki amasoko yo mu Burundi akunda guca agaca kuwa Mungu kandi agahira amasaha amwe. Woshobora gutanga igitekerezo? Ibyo gusha by'imisi, ibyo kuba zihisha kuwa Mungu nta nivyo narinzi jewe, ni wowe bivuze. Jewe ndabakoze hiye kandi nkaraba igituma zihiye, ukacuraba nibikurikira ivyo byo guturira iryo soko ibica biza mu nyuma. Jewe ico nakubwiye yuko kuva muri 2009 hariho intera hamwe FDLR zinjiye mu Burundi. Umuntu wa mbere yatanguye kubibona ni Ernest Manerumva, yishwe nazo nyene zimucumise bayonete zine mu mutwe. Uravyumva? Kuva kuri Nkuru Nziza manda yiwe ya mbere haguma hinjira intera hamwe. Ari amakaranga muntu, uribuka amakaranga muntu yose ariko rakora imbonera kure imwe yose ifise amakaranga muntu 55 bagenda gutora mu matora. Ari amakaranga muntu ubaza ko yatakaye, wibaza ko bayataye mu yarara. Ari amakaranga muntu yagiye arahabwa intera hamwe kugira zicike abarundi n'abarundi kazi, kuko ari ibitera hamwe by'abagore n'ibitera hamwe by'abagabo. Uravyumva? Kuzihe impamvu? Sabwe? Kuzihe impamvu banda guha izo ndangamuntu ntera hamwe? Intera hamwe FDLR na CNDD FDD bakorana kuva kera cyane, kuva kera gose. Uravyumva? Ibi rero biriko biraba ubu ni ibintu bavuganye kuva kera, bazotegerezwa kuza barakingiranira. Kuko FDLR muri uno mwanya muri Kongo n'amasezerano ya Washington ntishobora kugumayo, iriko irahigwa hariya. Umunyamerika yaguhize no muri Venezuela baramutoye, ndetse izintera hamwe muri Kongo bariko barazihiga. Ntizishobora kuguma muri Kongo, ntibashobora kuguma bitwa abanyarwanda kuko baca bahigwa. Ubu rero Neva yarabugururiye imiryango bihereye kuri Nkuru Nziza, CNDD FDD yarabugururiye imiryango, barinjira mu gihugu cy'u Burundi, bararonka amakaranga muntu kuva muri 2010, bararonka amakaranga muntu yandi muri 2015, 2020. Uko haza haraba amatora, haza haratora abantu benshi. Imbonera kure zifatanwa amakaranga muntu usanga ari 10. N'ubu byarabaye ku bashinga amateka, aho imbonera kure wasanga imwe itoreye abantu 30. None izo karanga muntu bibaza ko zagiye zihabwa intera hamwe ziriko zirinjira mu gihugu cy'u Burundi, kandi zikinjira kuri maki y'amakaranga muntu y'abarundi. Bari muri twebwe
baraguze amazu Gasekebuye, baraguze amazu za Kigobe, za Kinindo, hose Gitega bariko baraduza amahoteli. N'iyi soko ubonye ihiye, hari iyindi iri kwiragirirwa promotion ubu nyene tuvugana, iyindi ihiye, hari iyindi iri kwiragirirwa promotion mu Kamenge. Pourquoi? Wibaza ko ari kubera iki? Bariko bagira promotion. Okay, just washaka kubisigura igirirwa promotion gute how? Ubu unye iri soko rihiye ryo kwa Siyoni. Urabizi canke ntabyuzi? Nabyumvise wabyumvise. None isoko ryahiye ko ryahiye mu ruhande rw'imbaho n'inga y'imbaho tuzizaka. Ko amasoko yose yirirwa arasha. Hama ntihagira ibindi byubakwa muri ivyo bibanza biba vyahiyemwo. Tubona amasoko ahandi. Ni kuyihe mpamvu? Sabwe? Ni kuyihe mpamvu zisha? Blanchiment d'argent. Uravyumva? Bisigura iki? Nukuvuga gufata amafaranga atari mu mategeko, ajya amafaranga abitse mu mpome z'abantu, abitse mu mazu y'abantu, abitse mu binogo, ari ya no mafaranga atari mu mategeko. Uravyumva? Hari abantu benshi FDLR intera hamwe bafite amafaranga menshi. Sabantu ntiwavubaza ngo nabantu bakenye Chimamanda. Nabantu bari muri Kongo haci imyaka 30. Bafite ibirombe biyimba byo muri Est ngaha anye vy'inzahabu. Sabantu bakenye. Mugaba amafaranga yabo, sa amafaranga ari regare kwisi. Bategerezwa kurondera ingene ayo mafaranga bayeza. Akaba amafaranga ashobora kuja muri banki. Kuko amafaranga adaciye muri banki, sa amafaranga bafise amategeko. Urantahura. Yego. Amafaranga rero bariko barubakisha. Aya nk'iyi soko yo mu Kamenge iyi icitangura kugirirwa promotion. Aya mamangazini yose ariko araza mashasha bagiramwe amamangazini ngo supermarket ngo amajambere. Nibande bariko barayubaka. Igihugu kitagira igitoro, igihugu kiri mu bukene, igihugu kitari mu buzi, ayo mafaranga nibande bariko barayubaka nibande. N'abantu bakorana na CNDD-FDD bari muri FDLR. Bafise amafaranga kuva kera. Ndiko nabwira amafaranga Chimamanda, ndiko nabwira amamiliyoni y'amadolari. Apana ibintu vy'ubufaranga bw'amarundi, amamiliyoni y'amadolari. Uravyumva? Amamiliyaridi mu mafaranga y'amarundi. Amafaranga bakagomba kuyeza habiki bagire gute. Reka ndaguhe akarorero. FDLR yavuye muri Kongo ikubiswe na M23 bari kumwe n'abawazarendo bajya abantu bari kumwe n'abasoda igisirikare cy'u Burundi. Uravyumva Chimamanda? Benshi ubu unye bari mu gisirikare cy'u Burundi n'igipolisi. Abaje kuva za 2009 kuri nkuru nziza manda yiwe ya mbere. Ubu bararongoye basabana b'abarundi. Abana ubabonye ubabona nk'abana b'abarundi mu bandi. Mugabase babo n'intera hamwe. Uravyumva? Abo rero baje bafite amahera. Barayinvestisa baragura ntarafuwa pase umushinga amateka ariko aravuga ko ari abakongomani bariko baragura amazu. Yego baragura amatongo. None wibaza ko bajya abakongomani ari bande? N'intera hamwe zari zamaze kuronka amanationalité congolaise kuko muri Kongo bari muri gouvernement kuva kera. Uravyumva? Baca baza mu Burundi ubu niyo bariko baragura amazu. Bagura amazu y'intera hamwe. Uravyumva? Ubu unye Gerazi uri mu kintu yabishuye yababwiye genda namwe muguri wabo. Uje Gerazi nawe nakorana n'intera hamwe. Kuko azifavoriza kuronka amakaranga muntu. Nibo bariko barinjiza ibintu by'ubwoko muri constitution. Burya bwoko baza ko bariko babuzanira iki? Ni ingenga bitekerezo z'intera hamwe kuva mu magenocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Uravyumva? Reka rero ndakubandanyiriza ingene bariko barablanchisa ayo mafaranga. Uravyumva? Baragenda bakubaka amahoteli. Bakubaka amasoko. Bakaca baturira amasoko yarasanzwe ahari. Okay. Ayo masoko yarasanzwe ahari. Baragenda bakubaka amasoko. Dufate aragenda nk'iri nzu. Iyi nzu iri ruhande uri kuragenda ruturumonge iri ruhande ya Ministère des Finances. Urabona rujya ruzu riko ruradugajya gurushantiye. Yes. Ziya n'intera hamwe ziriko ziraduza ry'amazu. Iri nzu mu minsi nza uzozibona ikoswe na gouvernement. No kuvuga ayo mafaranga ariho na gouvernement. Ayo mafaranga bari legal. Gouvernement bayarisherwaye. Uravyumva? Dufate ko gouvernement irisherwaye y'imiliyari 2 ku mwaka. Bobo muri obere baca bandikisha yuko rwaye barishe imiliyari 10. Izo miliyari 8 ni muri zanza habu ziba zivuye muri Kongo amafaranga atari legale. Baca baregariza muri iyo rwaye. Abo bantu baba barishe kuri iyo building hama bakaca barenza ko yandi mafaranga berekana ngo bungutse ngo ni vyiza. Bakaca bari amataxe mu mafaranga ari illegal. Then bakaca ba blanchisa
za miliyoni 8 zivuye mu nzahabu ilegal. Uravyumva? Ya 2 miliyari icise inyungu ya 10 miliyari. 10 miliyari 2 miliyari nizo ziri ilegal, 8 miliyari ziri ilegal. Nabijya byose Fabrice ariko arakora hajya anye ngo bagira bubake ngo isoko. Bijya soko bamaze kuvuga yuko bamaze kwinjiza ama miliyari angahe? 5 6. Nta diaspora iratanga miliyari zishika gutyo. Nububeshi burya ajya n'amafaranga y'intera hamwe ziriko zirinjiza bakabranchisa amafaranga avuye hanze bakaca bavuga ngo ngo diaspora ngo abarundi bariko barubaka igihugu. Fabrice aza kubranchisa amafaranga yabo muri Bankobu. Uravyumva? Biriya bintu utazi economy, utize science politique, utazi ibintu byo mu mafaranga ingene abantu bagira bayita ama compte suisse. Bagafata ama compte offshore bagafata amafaranga bakayabika kugira baze bayakoresha ibintu biri legal mu mwanya abantu bazoba bariko barabona ko biriko biraba. None igihugu kibahaye amasoko. Uravyumva? Jewe mfise building igihugu kikampa yuko cemeye yuko iyo building icika isoko. Iyo soko rikaba jinjiza dufata miliyari 2 ku munsi. Jewe ndashobora kuvuga yuko jinjiza miliyari 4 nindampaririza. Nindampaririza gacimamana. Izo miliyari 4 ndazifise ngaca ndiha amakori muri OBE. So izo miliyari 4 uzivuga kugira ngo werekane ko muri leta yinjiye amafaranga menshi kugira ngo mweze ya mafaranga yayandari mu mpome. Yayandari ilegale. Nukuvuga dufate ufise amafaranga ari ilegale plan miliyari. Ayo plan miliyari utegereza kujustifia wayakuye. Uri kurariha amataxe, utegereza gutanga amaresi. Uravyumva? Baca bubaka ama hoteli. Akavuga ati plan miliyari twega turubatse igihoteli. Ico gihoteli kiza nk'abakiriya kitaza nk'abakiriya. Bo baguma bagira amaresi yuko hari abantu barara ngaho. Uravyumva? Umwaka uheze bakacavuga ati iyo hoteli yinjije imiliyari 200. Kumbe hinjije miliyari 1. Izo miliyari 19 zikaza ziva muri za zindi 30 zibise mu mpome bakaca bagenda kuriha amataxe muri OBR bakaca bavuga ngo iyi hoteli irafise abakiriya irinjiza. Uravyumva? Amaresi ari legale OBR yamaze kuvyemeza ko yinjiye 20 million alors que atakina kimwe cinjiye. Ibi byose byafoma by'amafumbire. Ubona hinjira ama miliyari hama ama miliyari tukabura aho yagiye. Ni blanchiment d'argent bro. Wese ko bariko bagira ibiki? Ibi ministre de finance ariko aravuga baswara ibiki? Nama blanchiment d'argent ba Fabrice bariko barakora, izi ntera hamwe ziko zirakora, baneva bariko barakora. Uyu mukuru wa Sende de Reverie, umukuru w'abasenateri ndakugarika ariko araturasa muri 2015. Sishobora kumvira ujya muntu ariko araturasa muri 2015 asigaye atwara sena. Ujya mu ngenda muze ariko araturasa twebwe. Sishobora kumvira ari umuntu atwara sena ubu. Igihugu cyaraguye cyarabaye nabi. Ubu rero baraturi isoko rya Sioni wibaswa ari kubera iki? Blanchiment d'argent. Wavuze iby'amasoko ku publika amasoko tibarubaka amasoko bwacu baturira yandi. None ubunya ntiyaruse kuza supermarket ngahi Bujumbura ngo amaduka ngo ama supermarket mashasha ngo araje. Ntiyaruse kubona. Ubu ni yagindi mu Kamenge. Yes. None rindira urabanya bari kwa Sioni bose bazashobora twara ku Kamenge. So rero batura kugira ngo babazane babone abakiriya. Exactement. Isoko rya Bujumbura sinakubwira Focus gituma bari turiye kugira bakure economy bice economy ya Bujumbura kapitali kiba Gitega. Wese ko babigiriye ubusa. Bategerezwa kugira Bujumbura itakaza agaciro, bategerezwa kugabanya economy yayo. Hama abantu baveho bagenda handi. Okay. Ukiringa. Kuri bino bintu bagira vuga. Ubwenge mon frère si ibintu byoroshye. Kuri bino bintu hano wari muravuga. Genda ndabyumva yuko navyemera kubera ko ndashobora kubona amazunga harimo arubakwa ibujumbura ukabona n'amazu y'abantu ku gatwe kabo ubona akazi gahari atabitoro bihari abantu bose bakenye abantu bose bagenda n'amaguru ayo mafaranga avuye hehe ayo mahera yo mu kirere yivo ngo bumbu ukabona ibintu by'ibuilding amode 10 etage kandi ukabona leta nta bintu iri kurubaka nk'ivyo eka kandi kindi nta mugwiza atunga w'umurundi mo ariko arabikora no ni FDLR nta bagwiza atunga bariko barinvestisa ahantu hari ingwano ntibishoboka na FDLR aba FDLR ubu baratwuzuranye hose abantu bariko baratwumviriza
namba mushaka amahoro mu gihugu cy'u Burundi mwikure ko FDLR dupfume tugumana CNDD-FDD mugabe intera hamwe iyo ni muzikara turiko kwegera mu gashambara iyi CNDD-FDD ababicanyi iri kuyatwinjiza mu gihugu cyacu abana bagwaya amasida Chimamanda ibintu ndiko ndakubwira abana bariko bagwara amasida abana imyaka 15 bagwaya amasida kandi bafise amada uravyumva murabe ama statistique mu gisoda urabe abantu bariko barinjiramo ibisura by'ibinyeshamba tutazi iyo bivuye batavuga ni Kirundi uravyumva Gachimamanda ibintu ndakubwira ibi bintu biriko biraba si ibintu by'imikino mu minsi za aba bajerazi bagiye gutangura gutora amakaranga muntu aho muzobona handitse ku ubwoko bw'abakoroni ababirigi batwise ibi bintu bazana ubwoko bw'abakoroni ababirigi batwise bagatangura kuvuga ngo uyu n'uyu uhunya ngo turavye izuru giwe ngo n'uyu ibyo bintu by'ubwoko bw'abakoroni bagabishira muri constitution ibwirizwa shingiro ngo ibice 40% by'abatutsi ngo nibice 40 ngo 60% by'abahutu abatwa bagiye he abatwa s'abarundi that's the question abana bavuka umwe se atari umurundi canke nyina atari umurundi wowe s'abarundi twebwe abana bavukira mu mahanga ko bacika abo mu bindi bihugu ko bari kibo badacika abo bana b'abarundi bandi babaye abandi abatemera kwitwa ubwo bwoko bw'abakoroni baje kudupima amazuri zombwa bakaza kutwita ivyo batwita bagakoresha amazina yarasanzwe ahari asigura amakara sociale bakaca bayahinduramo ama ethnie ubu rero baneva muri 2018 baciye bazana constitution irimo ivyo birofa by'ababirigi badusize mu vya colonisation bakavyemera kubishiramo ngo babikuye mu accord d'Arusha accord d'Arusha harimo abantu banyoye inzoga babure baserukira imigambwe yabo bariko barasinzirira ku mameza hariya na ba Mandela ivyo bintu turavyiyamirije nouvelle génération ntidushobora guhendwa n'ubu burofa uravyumva Gachimamanda twavukiye mu ngwano kuva tuvuka ntanarimo turiga tubona amahoro ntidushobora kwemera ko abana biwacu barinda bakura nabo babona ingwano never ntibikunda ndewe bazo ko turi bande izo mbombo zose ziriko zirakurikira abo bantu mumenye yuko izo ntera hamwe bazobashira imbere babice nimwege umunsi azotangwa kuba ingwano nimwege muzoje imbere mwambombomwe ivyo biswi by'inkona muguma mushaka kudefirana nizo ntera hamwe zibigisha ingene muzokwica abarundi bagenzi banyu abarundi bavukanye banyu ibaza umunyamahanga aza kukwigisha ingene wica umuvukanyi mugenzi wawe w'umurundi musangiye igihugu kuva kera mwasangiye umwami mwasangiye imana imwe ukazana umunyamahanga w'intera hamwe avuye muri Kongo yakubiswe yavuye ibi byineva navyo bikaca bibugururira kubera bakorenye kuva kera baneva nibo bisha abantu mu kibimba nibo bisha abantu ibugendana nibo bagabuye abantu bagashaka kugabura abantu ibuta ngo abatutsi bari abahutu bari abakanga bakishaka bica bose cyarimo ni baneva batwara igihugu abo nabo babikoze Chimamanda nibo batwara igihugu ubuunye nibo bagiye gufasha abajenosideri mu 1994 kwica abatutsi mu 1994 mu Rwanda neva arafite amadosiye criminelle mu Rwanda nibo twari igihugu ubuunye ivyo bintu byose ni ibintu generation zishasha ntidushobora kwemera gutwagwa n'abicanyi gutubize ko aribo babikoze ibuta gute tubizi ko aribo bagize iki ntibari muri FDD na FNL ntubazi utari kwa Gwasa gato wari muri FDD no nandi ahandi wowe warigeze wumva neva ari kumwe na Gwasa oya none abantu ibaze umuntu yisha abantu mu Gatumba muri 2004 baramutumba ikiyaje niba Gwasa na Pasteur bari bisha abantu mu Gatumba ntibisha abanyamurenge mu Gatumba ubuhunja ntibanyegejwe muri guverinema yabicanye ya CNDD-FDD none se akabazo gahari kubera iki abantu banyamurenge bapfiriye ku butaka bw'u Burundi mugabo ntagire ubucamanza bw'u Burundi burigira bukora ikintu na kimwe ngo bukurikirana abishoboye bibaza abo badede nyene bariko baratwumviriza nizo mbwa z'imbombo ngaho ndaze hari n'imbombo ngazi ko ziratwumviriza ngaha muza mwumva umuntu atabatinya kagenda agiye kuba indoto yanyu minsi yose cauchemar nijoro muzokama mu ndota iyo mivyimba y'abasoda yagiye gupfira muri Kongo abo basoda CNDD-FDD mwage gutanga nk'ibitambo
baze babahumire baze ko baraba mwijoro baze babahumire amafantome yabaze ko baraba mwijoro iyo miryango mwahekuye mubuza n'abana kurira baririra abavyeyi babo wibaze Chimamanda nubi imivyimbira cyari kwiranukira muri Kongo kubera never adashaka kubatahukana ngo bahambwe n'iteka wumvirize ngene sende FDD iriko irica abarundi n'abarundi kazi itugabura mu moko itanga ibitambo abasoda b'abarundi bagapfira mu mpuzu z'igisoda z'abasirikare z'abakongomani wibaza ko kagaye Chimamanda byo turabizi ubu naho amasoko ngaya baratandukiriye hasigaye umwaka ngo amatora urazi imisi yose amatora yegereje ibintu bisha bitangura ku raba 2026 janvier ukwezi kwa mbere raba barundi kazi umwanya wa revolution uyu nyene abarundi burya twe turi intare turakomeye turashoboye mwumve ijwi rya kagenda muze tuje hamwe muri komeza amahoro Pan African Movement none hakagenda wewe izintera hamwe mu gihugu cy'Uburundi n'ivyaho ushira imbere kugira ngo mpindukibe ikintu Chimamanda dutegerezwa gushira imbere nuko je na wewe turabarundi ntukeneye kundaba inzuru kugira ucyongera kwirindi jambo ku murundi ivyo bintu abakoroni batuzanyemo baneva bariko barakoresha muri constitution tubihakane twese kandi tubihakanira icarimwe nta murundi ashobora kuguma yemera kwiyita ivyo ababirigi batwise ngo abahutu abatutsi abatwa niyahe migabo n'imigambi mwe mufise Hello Nago turimo tubumva okay ngira ngo hari ikibazo cyabayiwe sindiko je mu nyumva hano muranyumva jewe abarenga hamwira muranyumva je sinamumva jewe mukamunyumva mumbwire je sinamumva okay ngira ngo hacabaye reka nta reka tuvyihose ariko ngomba ndangize nanje meze reka ndabako byoshoboka nga ndangiza ni cyabaye hello Chimamanda uranyumva okay turakumva kantu kanyuma tukoma turangirize ko ego niyahe migabo n'imigambi yanyu mufise plaza ikintu cya mbere twebwe dukeneye muri komeza amahoro Pan African Movement ni etat de droit no kuvuga igihugu c'amategeko aho no kuvuga amapouvoir atatu uko ari amapouvoir atatu ategerezwa kuba agabuye pouvoir legislatif igakora ukwayo kandi iri independent pouvoir judiciaire igakora ukwayo kandi iri independent pouvoir executif igakora ukwayo idahagarara ku gakanu izo pouvoir zindi zibiri ubu unyi ko bimeze umushinga amateka arakubitwa n'umupolisi imbonera kure n'isigaye itwara igihugu n'isigaye igira ubutungane mu gihugu abasoda baratangwa nk'ibitambo ntihagire n'umuntu numwe abumvira n'ikigongwe basingwa nabagwanire amasoko araturirwa abantu barahunga abantu bose bariko bagerageza kuva mu gihugu cy'u Burundi ivyo bintu ni ibintu byo kugwanya uravyumva Chimamanda ikindi kintu naco kugwanya ibintu by'amoko muri constitution y'igihugu cyacu ntidushobora kwemera ijya article irimo ibintu bya ibice 40% n'ibice 60% ngo by'abatutsi n'abahutu turabarundi dushira imbere ubishoboye ntidushira imbere amazuru je nabajije ikibazo kuva kare mumenyera mu ba president bose batwaye harimo abahutu n'abatutsi bangahe n'abatwa bangahe namba bazi gupima amazuru ivyo nirirwa ndumva ngo hari abatwaye imyaka 40 n'abandi bazotwara imyaka 40 bose rero n'abatutsi abatwaye donc ivyo bintu n'ubujuju nibwo bujuju bwa mbere abarundi dufise kuraba izuru kukijanye na FDL
itahuka ry'impunzi namba igihugu cy'u Burundi kirimwe amahoro namba baharanira ngo CNDD-FDD yarazanye amahoro kubera iki HCR gifisa abarundi bari impunzi kubera iki HCR gifisa abarundi nimba HCR kicuzuranye abarundi bitwa impunzi nukuvuga yuko atamahoro hari mu Burundi komeza amahoro Pan African Movement twebwe tugwanira yuko u Burundi butahukanwamwo impunzi zose bakaba barundi uravyumva ikindi kintu naco igisoda cy'u Burundi kikagarukana iteka raba kagasuzuguro cimamaza kari ku gisoda cacu raba kagasuzuguro kari mu basoda biwacu aho bakubitwa bagatabiruka bamwe bagasigara imivyimba yabiri iri muri Kongo ntihagire n'ububaririra raba babana bariko barabimfuka agateka kagaruke mu gisoda cacu igikurikira diaspora igira agateka ama ambassade akore nkuko bitegerejwe abana baravuka ntibandikwa ama mariage araba nta ma etat civil yandikwa mu ambassade abantu baritaba imana ntibandikwa rusansuma ziraba ntidutora n'ubunya amatora azoba muri 2027 nta mu diaspora numwe azotora hatora hari imbonera kure gusa za Washington ahandi hose nibatora mu Rwanda nta utora Belgique nta utora za Europe nta utora Canada nta utora kora bazi yuko hari babandi baraba amazuru bakaca banka kugura ama ambassade ngaho kandi tuzi yuko uburenganzira bwo gutora n'ubwo Murundi wese Okay, so kuri akisategeza kuronka okay, kuri kino kintu kijanye n'ivy'intera hamwe bavuze niki ubona ngaho muri uhanura bano badede babwira kugira ngo bavyikize ivy'intera hamwe ntibitwadukire natwe abadede nta kintu na kimwe ndababwira abadede nibo binjije intera hamwe mu gihugu cy'u Burundi kuva kuri inkuru nziza ahubwo je ikintu mbwira abantu mbwira abarundi bariko baratwumviriza hano mbona abantu 250 umviriza irijwi rya kagenda ry'umurevolutionnaire avuga ukuri kutagosoye haguruka twiyamirize intera hamwe mu gihugu cacu fata ama video muturungikire tubipostinge ivyo bitera hamwe n'ibintu bigimbwa bagimbwa imwaro imbwa zari zahonye bari mu makambi y'igisoda baraguze amazu barabinjiranye ngaho mu makartie bari ruhande yanyu mubonye bariko barakora amakosa fata ama video tuba denonce hariho amasezerano yi Washington yasinywe kugira abahige FDLR intera hamwe aho ziri hose no mu Burundi y compris aho ziri hose la question géographique muri ayo masezerano aho ziri hose bazoja kuzihiga peu importe aho ziri nabo zikorana bose dutegereza kuba denonsa nukuvuga CNDD-FDLR ubu je singibita CNDD-FDD ndabita CNDD-FDLR kuko barinjije ikara mu gasambara ntidushobora kwemera guturirirwa amasoko kugira ubukene ibitoro bikabura imipaka ikugagwa hama bace binjiza n'abakoze genocide bace binjiza baje gutoza imbonera kure baze kuzigisha indero yo kwica abantu ivyo bintu turavyana urabona baje abana bibiswe iby'inkona gacimamana baje abana bariko biga ngo kubona umwansi ngo imbonera kure ngo gisigura kubona umwansi ni n'umurundi umurundi asigara umwansi w'umurundi okay so ndagushimiye cyane kuri kano kanya nizere yuko next time tuzosa guhamagara ukongera kugaruka kutuganirira bino nta kibazo kimamanda kandi Imana iguhone umugisha nawe kandi iyi video yigumizeho abantu bayirana thank you ntahije urakoze cyane nabari hano mwabibonye hano uniwe karigenda maze kumukurikirana Imana iguhone umugisha hama hari iki gatonye uranyumva ngiye turakumva abantu bariko baratwumviriza ngaha mugende kuri website wezi3 akaburungu komeza amahoro akaburungu.com murabe ivyo twahashize muba abamambre mukotize tuje hamwe tugwanye CNDD-FDLR icya kabiri umuntu yitwa Kagenda kuri Facebook si jewe tugira amahoro murakoze okay bakira kwikorokoroka thank you murakoze wow
jewe nta byinshi navuga mugabo harimo kuri kwishi numvise ntago muze ngo mbishikire mbihakane no mbwa harimo kuri kwishi numvise mu byo ariko aravuga kandi byumvikana cyane cyane duhere nko kuri ibyo bintu by'amasoko. I feel it kubera ko naho wambwira ko yabari impanuka sinzi ko iyo mpanuka yo kwama yaduka kuwa Mungu buri Sunday, impanuka yo kwama yaduka kuwa Mungu mu gatondo no kino kirumvikana wamuharirutse kandi guturira amasoko ngo bimura abantu navyo no vyemera uko mana ndabibona kuko ugiye kuraba ari amasoko abahiye kenshi na kenshi ntibasubira kuyubaka, niyo bayubatse nasubira guhabwa bari abantu bari abantu agenda bafise amakinga abantu. Ikindi yavuze ko hariho ngo BFDR biza kubaka mu Burundi amazu ama etage biki gina gikanu kantu mazigenda kimvira ugazona umuntu utamenyereye ngo yubatse inzu ngo hamagaye perezida ngo uruganda ngo rukoranga amahuzu ngo uru ninge kandi ukabona se n'umugwiza atunga wo mu Burundi tuzi ntabwo ari umugwiza atunga wo mu Burundi tuzi ninde ukabona abantu bariko bubaka ibintu jenaje kire kintu yaravuze kuri Fabrice kote Fabrice baravuye mu mahanga kaza gashika yizegwa akaguranwa amamiliyaridi y'amamiliyaridi mugenda bari mu gihugu batemera kubagurana akizegwa muri ubwo buryo bwose agahabwa ahantu hangana kuri ya hose oya geraje hanamushigikira ya kuvya amasida byo birazwi ntawe bihakana na Reverend Ndekuro yarabivuze ko Igitega ho barabana amajana 950 yarabivuze byo ntawe bihari ibijyanye n'ivy'ubwoko navye ntawe bihari kandi mirinde gutukana maze mumbuze amanuko kuko geraje mpani yibaza hari ikintu hano avuze ukarigenda nagira muri iki avuze ati ko mwibwirizwa shingiro harimo umuhutu n'umutusi umutu wagiye ico kibazo none kibazo ibice 70 by'abatutsi n'ibice 70 by'abahutu haba ibice by'abatwa navyo uvukiye mu mahanga nawe cyitwa gute cyangwa uvutse kuri uwo mwita kuri uwo mwavuze mu birigisi umuhutu n'umututsi bakaba badahudira ubwo bwoko mwibwirizwa shingiro ko batarimo no bace bitwa gute nasura kwitwa Barundi hari byinshi numvise hari byinshi numvise kandi ari okay so reka ngarukuriza hano nako narindengeje ko je iwanje for me ibi navyo we nabwo nimuzobugomba hari igitekerezo uzogomba gutanga uzugitanga umwana nzoguha ngo utazoburi ko werekana ibishego bya furambi umwana nzoguha nawe muri wari wese muri mwe ushaka buri imbonera kuri umudede anybody wari wese agomba nimba hari analyze ugomba kuzobigiraho urambwira nganda gutumira ndaguha umwanya uzanyuma nawe bisobanura nta numwe wowe nawe utukana uvuga ko turi abasazi uvuge tuzoguha umwanya ngaho uzuvuge impamvu turi abasazi nzokure kuvuga pe nzokure kuvuga okay murakoze imana ibahezagira